Twende. Kabosi sogea. Hivi. Kabosi. Tom subiri kwanza. Njoo hivi brother. HangOut. Njoo. Sawa. Twende kazi gra. Twende kazi. Thompson. Nakubali. Vibe. Sasa kwa nyuma. Akera. Style. Kabosi rindira kamanza mve. Saa ilikuwa kazi. Asante man. Fresh. Thompson. Saidia basi katime kidogo niongee na graph area. Unataka pole. Shika pose tu. Nitaka tu kidogo tu. Sana na wacha sana. Sana. Sawa, tukae hapa. Mami. Ona mwangaiki mtafama na nini maboro tu. Na wao brother wakuu. Bro. Jairo ishije. Shooting. Hajanye miss yose shooting zawe no kuzamati again. Hapana kuja gusa. Yeah. Ino musi bibisa ko twakoze pandala journée. Hageze mwijo nakufina kuwa big deal. Acha kwanza niwape mahala 5 hour niga. Bavyitwa blaza banyemeje 4. Sasa abantu nk'abanyu bakura hehe bigenda gute kugira baronke. Nkuko wabona nyene kuba waberewe bagira casting. Casting. Okay. Changia askara. Changiye baba. Mugabo rero acha tu chill mu hangout kubera yuko kugenda kuronke wewe zabaye big deal that time. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part on est fresh sana kwa ko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo ko vibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Boss for real, that's my name. Uyu munsi naronse bakwe yo kuba ndi kumwe na the best director mu Burundi dufise, umwe mu ba director amaze gukora ama videos menshi akarenza 1 million views. Ndamwita John Elarts. Benshi je nawe tumuzi ku izina rya John Elarts. John Elarts yavutse mu mwaka wa 1996 avukira Makamba. Akazi kiwe kuba director cyangwa video yiwe ya mbere yayikoze muri 2015. Still now aracari ku kivi, aracaduha ibi videos bifise ama quality ameze neza. Urashaka kumenya John Elarts ninde? Urashaka kumenya John Elarts kundiki? Urashaka kumenya vibe za John Elarts zimeze gute? Uno munsi muri hangout uraza kumenya ama step yose ajanye na John Elarts. Sasa blaze, hangout miso sogea dutangure, tunaanza kwanza na Hala 5. Aba tunaanza na msuka sasa. Fresh sana. Safi. John Elarts. Jenda kuzikuri John Elarts. Amazina yawe yose bizwa gute? Bwari bigumu ni rere cyane. Twende kazi. Bon, mazina nitwa Kubwimana Jean. Kubwimana Jean. Yeah, umva. Cyangwa nyine ya John. Yeah. Nyumva John. Bon, mchongeza ni Jean ni John mchongereza. For the same nyumva sina endo cyane. Yeah. Ama yo ela umva. Bon, mazina yene kuizi. Kabisa. Urazi kera tukingaliwa petit. Hariya mazina bakunda kutwita mu city. Kama mimi wako ananiita inda yao. Urazi mambo vanyita inda yao. Nilikuwa nakula sana. Niko vitagusa. Mekre mepeza papa. Difuza tabi. Bora tawe basi. Difuza kumenya wakati ukingali petit mugicini mu buto bwawe. Nayo mazina bakunda gutazira kenshi. Twe twakuze twabaguruguru cyane nyene numva twakuri hano nyene uko yavuze Imakamba precisement nyene imyanzarari kabisa. Bon nuvo nyene ni nkimbo umva bari vibe nyene kenshi tukira abantu sana nyene turabantu dukunda nyene biro hayibona nyene video by'ubwana by'ubwana vurugu zatari kwiga inyoni kuroba dejazi ko ari cyagatanganye kurumva ari kawaida. So umva sanga nyene ko nakuze Dumu yena kundi shuri. Okay. Mbasa nakunda yena kuja ku ishuri ariko ni wakunda kuja ku ishuri. Yego sio vibe yako. Jiko napenda cinema, tunaenda leo masinema tunaenda cinema. Yeah. So umva aragira igihe nyene mba oblige kuza ndatonda cyane kabisa. Bohera batangaza umva umwigisha mva avuga ati nuko usanzwe ari umunebwe. Abandi baraza ku ishuri akaja guhiga inyoni. Mibira batangaza ukuntu nakubise ndaba mu wa kabiri wa gatatu ugati uyu muntu n'umunyeshuri umaje nakuze banyita 11 donc aka yako urashaka kumwita John Elarts cyangwa umwite aka 11 basi mimi contact yako ngomba mindore iratia 11 yeah. Safari yako urugendo rwawe kuva Imakamba uza ibujumbura ndibaza yuko icyakuzanye ino sintuzi ko ari ishure nituzi ko waje gukora akazi nituzi ko waje mu bintu bimeze gute turifuza kumenya John Elarts kugira Imakamba ashika BJ ni ikintu cyari kikuzanye est-ce que uri muri ba bantu bagiye basezeye famille babyati
Jengi Bujumbura akora kino kintu. Wazanywe n'iki Bujumbura? It's all about family. Kabisa. Kuko urazi uri muri famille, aba ari umuntu adesida uri chef de famille. Bon, twari obligé nyene kwimuka tukava muri ubuzima bumwe tukaja mu bundi. So mba hari kuri kote wanje gusa. Yari famille yose tukaza kuri Bujumbura. Kabisa. C'était en 2009. Okay. Marazi gitari gito. So tukakuya huku ndabana nyene amashure. Ndabandanya nyene gusoma nyene gisagara abari utuntu twinshi. Nikaciri na bito bingine. Kabisa. Akale. Umwumvise John Elarts je kubwanje ndakumvise nakubonye muri Bantu Bwoy bona ama indirimbo zasoko John Elarts mugabane nifuza kumenya ati John Elarts ni ndasa gute ameze gute ubuzima bwawe buri low key cyane gose ni byinshi tutazi kuri wewe mugabo tuvyerekwa n'akazi kawe wibaza yuko ko bwawe uri umuntu ameze gute umuntu atakuzi bon uvuga ko Elarts ari umuntu atishima ari umuntu ucisha bugufi nkuko bivuze nyene nakunda ibintu biri low key gose ko ni byiza ko ibi ko gukora ari byo bimenyekana gusumba ko tumenyereye abandi ari abantu bakunda kuboneka cyane ariko ugasanga nubwa ibikorwa byo basanga si byo biboneka gose ndenda kunda ko ibintu nkora ari byo abantu bamenyera ko je bazomenya mba nkari mu bundi buzima bazomenya ariko nkunda kwicisha bugufi kabisa umuntu ntishira hejuru gose joranzi mais nukundi nyene ndi umuntu nyene nkunda gutwenga shabura ndi umuntu nyene ijabo tumaze gukorana peace byatari sana na bintu by'akajagari wikundi kabisa sana ndi umuntu nyene vraiment ubu star ufisha kuwa star gerageje kuraba numbers ufise kuri Instagram ni numbers nini sana mugabo indirimbo maze gukora zikakwiza 1 million views sio ndogo ni ngoma nyingi sana lastly ngoma ya remix yayo yakwije 1 million views bishizo ukaona indirimbo wakoze kwije 1 million hivi unachukulia poa tu ni bisanzwe hivi naweza nikasema kama turacabishuye ko deja sino tumenyere mu industry y'umuziki kwera nkizo dufise ntizirakwira na 10 ngerageje kwestima ntizirakwira 10 kuko nyibuka nka Sabi ariza fise zishyo kuri 4 guco Bantu Bwoy kandi umva turacabikonta ko gose kuko abantu benshi tumenyere bakwiza muri bose cyoroshe bon naje ko mfisemwo ubwo ruhara nkafisemo izishika kuri 4 kuduga sava nkaje vuma ndacabishima gose umva intambwe ufise content bora créer ko n'abantu bashika ku miliyoni bagejeje kuza baraplayinga baraba abari byo hajyanye ubu director buvuze iki mu buzima bwawe so ndayifata nk'akazi kuko nivyo bimpa kubajewe nyene bikama deja kwibeshaho bikama deja n'ijambo deja muri kano kazi nsanzwe dukora ko uretse ko tubikorana umutima tukabikora nishaka kugira dushobore gushika ku ntambwe tuba dukeneye ndifatanye nk'akazi hari abantu je personnellement nkoze ikiganiro ni kimwe resultat nifuza mena kwa ganaliya nje ndarira nkoze ikintu si ni kimwe resultat nshaka kubwawe John birashitsura koze video mugabo the way washaka kuyishira mu bantu sikwigiye wivyifatamwe gute bon actually nuko navuze ko ni ibintu nkora musanze nk'ibintu deja yabonye nuko twako turakora cyane gose bafise vibe bashaka ko deja no gato kwava mu ijoro kuko gusenye deja kirika lakini grana weekend unatumika vendredi vraiment bon wewe narahinze ko dimanche usinyikora mwanzo kwa tuka ta dimanche lakini c'est pas bien bon lakini uwe deja ko biruhisha niki mbashaka nyene ko ndabikora fise target so keshero yo uko na producer nyine ama video nashamo nyine intege nashamo umutima nashamo ko banegeza gukora kugira n'abandi bari hanze haba mu Rwanda ko deja nivuga ko avant nyine video twarakora ariko byari kirenga ariko nyine ubu turakora mu Rwanda bagashima twara ama feedback tugakwiza miliyoni abaririmbyi deja nkabona ati n'abaririmbyi nyene barankontakta nyene cyane gose nige twako turakora nyene abari muri bamwe bavuze ati ndashaka gukorana nawe ningaho nashaka gushika rero niye mpamvu abartiste benshi bifuza gukora nawe nageze kuja mu gikundi c'abartiste bakambwira ati je nakoranye na John Elarts mbona yuko ari mu director twokorana kwa nini weye niye touch office itandukanye ni yabandi ga John so kuri ico nakubwiye
so urumva kenshi iminsi yose ukora ikintu n'umutima kuko ikintu n'umutima hariho akandi kantu ko kabije gusumbya abandi ko zigeneje ushiramwo bijya iforufu nisa dejo uri kuragira bijya bintu byose hari akantu kuri resistor akantu katandukanye n'abandi za kabisa niko iki tukwiza umuriro impamvu tukwiza umuriro ngoma kwanza kubgayo ni hits gacigira n'amasanamu meza umuntu wese yifuza kuja kuyaraba so je ndibaza ko iyo utanze ikintu kiziba kirazunguruka abantu kavuga ati this guy umva nce gituma ukoze neza dejo aronka kabisa personnellement nakumenye muri Bantu Bwoy ndifuza kumenya John Elarts yahuye gute na team nzima ya Bantu Bwoy canke yahuye gute n'usanzwe atwara Bantu Bwoy bimeze gute so first of all Jerome Vanessa ndumuntu yanakubwiye ko natigita n'ubuzima kabisa kwa life y'ujumbani yoroshe bizi nawe kutoka likanyosha kanyosha tunakuja huko tawari papa no kurondera so ruva by'ubuzima nyene biratuma nyine umuntu aja mu tuntu twinshi kabisa je nabisa abagenzi natango ndi umufotographe kanza niko photographe afu chini biratari ariko nivo ko widocumenta nyine kubiduga so manke y'abagenzi ndahura n'abandi ba masterland ndahura n'undi mugenzi nyine mu videographe yitwa Yige turahura turamenyana bon ko sinenda bimenyereje kabisa kambiye bana mu bisanzwe kano kazi nyene turakora guca bikazana inoti turakorana umva we yari umugenzi wanje cyane tugumana hafi kabisa so turakora indirimbo ari yitwa ngo yudawan umva nijye ryamena inkuranye nyine n'abarimvyi bazwi Yesu active kabisa nje gipindi tunatumika akazi karashika kuri Fizzo arakabona ko barafise indirimbo yitwa Killing Me ni wayikoze by the way twafanye nayo turakora kati none ko ije video mwakoze mbona isa neza gusumba iyi cyangwa ati ikibazo ni aho materiel dukoresha ko turatangura nta materiel ubufise uri kocha pambana avuga ati no ifoko muza basi nafise maison tukonduguru ifoko muza basi mukavuga ivyuma mukene tukakutana pale dusangaho barabare bameze neza batwakira tukira ati ivyuma mukene n'ivya turamubwiye weri ivyo avuga ati nakazi deje mukora mu ari keza ko kitokora tubika hote turakorana panda 2 ans kuduga ko ndibukana cemvayo ari mu 2020 kabisa 2020 yego ntibeje kuvuga ngo twaravanye ni hamwe n'umuntu urakura ukeneje kwisanzura cyane gupa professional fo kuva kuri step muja kwinzi kwipanga basubwawe ko n'ubu weshe turakorana sabasa nuko nyine twahuye twahujwe n'akazi turakorana no mu yushika n'ubu wemba turakorana iyo umuntu akwaje ati Fizzo n'umuntu ameze gute bishura gute imyaka ibiri simeke buze umuntu akundiki yangiki kubwa umuntu akwaje ati General n'umuntu ameze gute ugerageza kumuvuga gute muri make si umuntu nyene agize si umuntu novuga ko uko bamwibaza socialement ko ari ko ameze socialement n'umuntu novuga bazi ko ari umuntu nyene dahuza n'abantu atabonana n'abantu aboneka gake gusa n'umuntu mwiza cyane afite umutima maze kukura sana cyane gose bonebona akajyo nyene ko kubivuga ko umuntu yafashije yego kuba agenda ngaha twarakoranye n'umuntu nyine wafise ko focus nini so ko umukoranye ibintu birashika kuri kabisa so thanks kuri we ko n'umuntu nibaza ko yamfashije byinshi kandi n'ikindi naco novuga ko n'umuntu ahuza n'abantu kuko ndadetaye ko ameze n'umuntu ahuza n'abantu ahuza novuga nyene n'abantu bakorana famille yiwe deja no kugira abandanye guca urazi deja yatanguriye kugira ashike kuri no rwego nuko ahuza n'abantu so nuvuga ko ari umuntu ahuza n'abantu akunda nyene akazi kiwe akunda abantu bakorana nico ikintu bungutse muri Bantu Bwoy vuga ati kino kintu vraiment naco nari vise mugabo nico navuye nico nakubiyeyo ingene nari ndi harya so since tumenyanye hari muri 2018 ico gihe Jux Mengari chegeni hari banzi bizaza ko naka boss ni yaranze oya nukuri so je ndaza ko kuba je ndi ngaha barafise umurwara deja ko twarakoranye ibikorwa byaje gashika kure barafisemo
ruvuga pare wa kabisa umva rafise cyo bamfashije Bantu Bwoy yaragize cyimfashije nka je kandi yishimira kubera no musimba nkora nka Ela akora ku giti cyo wanje biramfasha ko izina nararyubatse ko nakoranye nabo gushaka no munsi nakorana ku bande rw'wanje abantu bakanyizera tugakorana byaramfashije gusa cyane rwose basigaye ba difference umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu Rwanda bakavuga yuko quality yacari down bakavuga yuko quality ya video turacari hasi cyane John ico kintu ukivuze kwiki tubura iki kugira twe tugere kuri zirya step z'abandi bantu boss je imisosi na ndayivuga ofete ko abandi barashyizemo gushira hamwe bafata ziyo nguvu zabo bazishira hamwe so turi turacara abantu mwese bashaka kwikorana ku bande rw'iyo even kuri twe ba direct ora umunsi ndaza utaryoherwa kubona je tukoze emission umunsi kabisa bagati kugira ngo kwiko batakoranye na je mbacha byo byo kwigungira nzigo kudatanga support kundi muntu icyo bayakoze so je novuga ko abandi barashizemo uruhara barana hamwe haba no mu baririmbyi natwe gusanga benshi avuga ati bagira kuje umuriyoni si wahe kwe je ndashari kuri 100,000 je ndashari kuri 50 ijya video jo era kuje umuriyoni kweki abandi bantu batayipostinze hari abartiste benshi batayipostinze so hata baye kujya gushira hamwe gukundana gutanga support ushobora gutera imbere abatanzania nivyo kuva kera baradusumye umuziki ariko bo baratembere kudusumba abanyarwanda nivyo bari kuri level imwe deje mu muziki wo mu Rwanda vy'ururimi niki kabisa ariko nabonye bageze ku rundi rwego cyane gose dukora iki duhindura tujamwe kuko nimba usigaye na collaboration y'abarimvyi batanu nk'ijya yo remix kana ba DJ basigaye nabo nyene ba participa cyane gose kubona ko namwe musigaye mutwiyumvira ukavuga ati reka dutumire ko nk'umuntu anyanyura amasanamu nice kabisa so ifo ko tubandanya guco gakora cyane tukagira support yo gashikira uyuye abadirector tugashikirana tugakorana wanashima je ndibaza ko ari byiza nkuko je nabikoze ndafise nk'umuntu twakorana twayigomba bari sawa kandi yibwe namambona anytime muri kolese Ugerageje n'umugenzi apa ari ivy'akazi n'umugenzi w'urusanzwe ugerageje kuraba industry irimo aba dancers irimo aba artistes aba musicians irimo aba producer irimo aba director n'abandi bantu benshi aba promoter ibintu nk'ivyo mugabo turakunda kwibagira gose aba director wibaza niyahe mpamvu mu isura y'umuziki w'ikirundi umu director akora video aza mu wanyuma mu bo twiyumvira nimwebwe mutazi kwidandaza John nimwebwe mutazi biva kukiga John kuri coye je ndi uravye ama awards ngo best artists of the year bakibagira aba producer n'aba director biva kuki haba habaye ikibazo cyayo bon je kuri coye ahubwo nimwe mukwiye kuzamura batera ka kenshi nkunda gushaka kubona bashaka n'aba comedian agashiramo abandi bantu bagiye gasanga twibwira ujya mu muziki ko video ndibaza ko ari nka promotion ku muziki cyane gose ko ukoze audio ashobora kurumviriza umuziki mwiza ariko ifoko uronka image kugira amasanamu kudushike kure mere nka promotion je ndibaza ko nk'abantu barorganiza ivyo bintu bakuza barashira mu category yacu natwe tugira ingoga kuko je unshizemo no munsi nimba ariyo certificate ni sawa hari undi mukunda zo pambana bwatsi nanje ndashaka mwakoze je ndibaza ko kuba twege batadushira imbere sinzi petete ngenda narabitaho kuko ubuye ko video kuba zitangiye kwiza muri yo irazohinda kuko ukoze video bigashaka kugwego aho abantu bashika muri yo nyene bayibona iraba bigeze ku industry je ndibaza yuko ukipikewe twari bakadushikira natwe ama competition ari ibintu ndazi ibintu nyene nkuru zo gutera iteka igihugu namwe muga participa image iragurisha gose kuko nimba no munsi ko je sinkora imiziki gusa nimba no munsi ushobora kwivira gukora film akora film documentaire kabisa tufate nk'ahantu twishobora ni heza hari nyene ibi biti wabonye ni inageza igihugu kuko je nimba nkora video akora video nziza nkafata ifoto nziza ishitse kujya umuntu atazi Burundi aravuga ati wow kumbe Burundi ni aba impressionné c'est cyo ituma ni byiza gushikira aba videographe iyo umuntu ateye imbere arahura n'abantu bashaka kuja muri competition nawe nuwe mu director ubona yuko ngahanya agomba director uyu anataka kuningilia mkazi
cyangwa mu direct ubona yuko akeneye competition na jewe nabuze stima code John je nakubwiye ndi umuntu vuma ndi open je sinazo kwa haje na uhari uko deja mumaze kwiza umuriyoni donc sinzi nipatie ngine video cha neza imilio je nakoze umuntu hayo za gospel mga tuve muri gospel tuingie musekila nacho jago tu takuwa ngumu bon za sabi kenshi arizo bakoreye hanze by the way izindi nzaba ari official music video usanga ari nka challenge bito cyangwa ugasanga ni lyrics drop sayongere twese takuwa ngumu reka mpindure ikibazo mu ma contact yawe yose aba directors bose muravugana boss ndi peace boss haba ari Brian cyangwa barandri cyangwa bose muravugana bose turavugana muhuye ni peace urumva benshi deja tuziranye kuva kera bose turavugana kabisa reka rero tujye kwisura n'igihugu unakuwa inspired kupitia nani ninde umuntu uvuga ati wow kano gatouch kuko nanje ndakagerageza ukiyumvira mu bundi buryo hano mu ndirimbo ziwacu bona ba directors benshi gose uravye hari abajya bita ngo ba Clarence hariho bajya ngo terabavuka vuba ariko singa bafise nyene touch ya bien bati Muri barari benshi sino badondagura bose ariko barahari nyene ko deje kugira ushobora gukora ibikwa byiza ifoko urahura handi kavuga ati wow uyu muntu akora ibintu byiza gusa no ngaha mu Burundi nyene abantu tabatuzi bakora ibintu byiza barahari baradutanguriye bakoze imiziki ya kera tuzi uretse abo hariho n'abandi nk'abajamari ndiho papi Jamaica twabona kera twabona ama video ku mateleviziyo twavuga ati je sinari ko nshobora gukora video bajya hose deja mvana abantu baragutanguriye twaratanguye ku explore nyene tele aho kuja n'abantu bose bagiye baraduha ama inspiration ubuzima bwawe buri low key mugandi fuza kumenya John Elarts akunda gute ukisema mama mimi nikipenda John akunda gute yeza kwangu mwana sinzi ukuntu bidekrive urumuhungu ari jaloux gose actually kuko yudafuira umuntu muri kumwe n'umukunda deja sinibaza ko umukunda biramaze gushuka ukaja kuduraga umukobwa kwanyira kwera ari umustar kwera uzwi kwera ndazi bo ico je sinazo ko abakobwa benshi babikunda deja barakunda star deja umuntu nyine bafise bagiye ahantu bakabate hari umuntu yakura mu kijabisi n'ibyo canke ugiye no muri resto sanga vyagora nyine vyahaye cyane umva ni bagufata fomba bakuzi ni respect zatari so je ndibaza yuko nta muntu umwe vyanga gusokana n'umuntu nyine bafise akazina ego arabavyanga by the way so je ndibaza yuko je sinzi kuri kote nyine y'ivyo nyine siunda kuvuga ko kabisa amna no reka tubigire privacy umunsi umenya ko wabaye umustar bakaturijua watu washanza kunijua right now niki cyayi kintu cyabikumenyesheje first of all kuri social media ko deje ubimenya kuri social media nimbona umusho kuronka 2000 like just postinze kuri Instagram cyangwa karonka ni koma views nk'ibihumbi 4 kuri video kuri Instagram si views nkeya kabisa so ico gihe urabona ati ndafise audience nini kandi igoma yongerekana yati muri ico gihe ndafise nanje kuno ushobora kugurisha izina ry'abantu nk'umuntu ambwiye ati postinga dufatiye aka kantu bavuga ati bon ushobora no kumusaba nyene ukanamu charging nibirashika nko mwisite John Elarts cyane kwa nakubwira natangwe ifotora ofete kumva gufotora abantu aba models gufotora nyene abantu bamwe kabisa biratuma nyene umenyana n'abantu so ushaka kurengana n'abantu bakakuramutsa John je ndabona umwanya udutwaye foko turundira muri shooting foko dusubira kwanza n'aba blaza kwanza tupambane nao dushooting indirimbo yacu kugira ihere kuko je navuze ati ndomusegezwa kuva ngafise auto experience tunusyo dukeya fone nge mu game karibu sana kari byo gutoka zakwe ajya bitoka abantu bameze gute bo mwatavyushe gose ndoma kandi batsikota ba director bahari bavyibushe ga mu Burundi barahaje
mugabo wonze ufise agataye kariga ndo fresh ko deja akazi kwiruka kuzuba mbeho vyuba gute kwiruka kuzuba kora mu ijoro kwiyumvira na fama montage ko deja umva n'ubu nimba twashitse ngaho barakandi kazi mbona nakoze behind the scene nyene kondera no bon nk'iki kibanza guca hahise ko wakirondeye cyane gose mugabo ndifuza kumenya ndashaka umbwire videos zitatu ukora uhora bishika upowesheje nyene kama ni mugetoni kama ni wapi mugabo ukazira bukavuga ati wow those are my perfect videos nakoze izi ni videos kubganje nishimira gose tunakwenda kwanza sani bashavuze hariyo nakoze kera ufite hariho video ukunda abandi bon batayikunze niyo kubera experience ibyo wayibonyemo ibyo mwahuye ha video twakoze yitwa ngo soma number yari yakiriye soma number 2018 zamani sana kandi iyi video ya mbere yakiriye kabisa kumva ibyo twarayikoze kubera deja nako datangura nanje kumenya nyine kukomasa rero ujya twarakoranye yo mpeti nyine akiva nyine muri bujya buzima bitangura kumufasha yaragize emotion gushika nanje naho binkora niyo video mva novuga ko ndetse gukora no muririmbyi ari yerekana nyine ubyo avuga ati ndaryohewe cyane ko deja nige yagira lancement yerekanya ama emotion yo navuga ati gute show gukora video umuntu nyine akajya dogo ari act kama sana bon the second one ijya ya Spanish kama ni Africa since kabisa kesho nyingi sana walifurahi sana ko je video ndayivuga ko i perfect bonye feedback ya for sure so ya gatatu byongora hariyo twakoze ubuvuga Double J nayo kuzo miliyoni Double J nande nakirikou bisusu niguye twayikuze ama navuga ko nyene harimo utuntu twinshi ko nayo nyene niyatangu kuzo miliyoni by the way hatanguye no opfa papa hatangu mengi yego ko yamaze amezi ko yasose muri kuno uno mwaka kwa mbere kabisa amezi nimba 3 nimba 5 hari izindi videos uhorura bukavuga ati iyi video ni butumbo niri dekone sana wawe ko nakoze ijya iforo yose ndishaka kuvuga ati ndabaye no wafe zose ndazikora kabisa kandi zose nezo vuga ati zose nezo shara lo maximum so je ndiyaza ko zose managerageje gushiramo ingufu zanje zose ko no muririmbyi ugira zogaruki zose abari nziza uretse nyene my preview tu ya hivyo ukiva muri Bantu Bwoy na videos ya banimwe turabona ukoze ya Big Fizzo really irahari bogi no ntayihari gusa ndibaza ko hoba hari akantu tukatameze neza canke ni murahuza timing yo ku canke byarashitse barakurondera babwiye ati cyamwe no mwanya akazi kanshi reka mufume muronderera ahandi actually ko nk'ubu wowe n'umuntu akunda kuvoyager gose uretse Farias hari abandi batwakoye muri Bantu Bwoy kabisa Samaria badramati uwenye nuko yariko kuja muri mavoyage yiwe kuvugana cyane so je ndibaza yuko na timing ye nirimo kabisa gasanga we bari busy nanje ndiko ndakora ibindi kabisa cyangwa gasanga akoranye n'abandi kuri je ntari dispo n'ibyo birashika kabisa Gamfrey basi tumalizie ka hangout kile ifoto ndende naona wa brother kwa nyuma yaje jamaa wanatisha sana sana unaona nyibi nyene umuntu abagize akayifura karondera amateka creation ya hatari mugabo wewe ukorera aba artiste baririmba birashika ugapowesha ukaririmba ucilenze wenyene ndoki sijawaye ata siguya ko ndabona abandi ndagiye bakora undi muntu azikuririmba amanye ni vyiza ko umuntu akora akazi nyene bayumva ko ashobora si uwe naho ramfotora nkaba narabiretse nkabana na video kubera nyemba ntashaka yuko nshaka kuva mu bintu byose kabisa Billy Man Boy vuze iki kuri wowe baya n'umujyango hariyo abantu babibaje ati ewana nufite yuko kuko John Elarts Ep.29 Bantu Bwoy c'est sûr nabana akabazovayo wege bava hari yanyi barabikumenyesheje before yuko bavayo wari usanzwe ubizi yuko bizaruko bizogenda ariko nawe surprise kujyana twe tuzatubereye surprise ubwanje nya surprise because kwa nanye n'abagenzi wanje uretse n'abagenzi amatwabanye igihe kinini barenze famille ko je umuririmbyi wese dukoranye cyane namufata nka famille ko deja n'ubu turako turakorana nabona ko turaba synchronize cyane ko umuntu tumaze gukorana cyane rero usanga tubaye nka famille ko baje barambye ati dushaka gukora dushaka kugura natwe bio yacu tugira ikintu gishasha cyo wacu ati ni sawa
rero naho byateye akantu gato nyene kaka mugabo rusanzwe ubizi yuko anytime aho blaza watabuje ubunye mukorana na fresh ubunye mukorana neza ndabona ariyo chemistry nziza hagati wawe nabo isha kwa family est-ce nawe uri muri Billyman Boy kwa je nawe utavyerekana gose cyo bimeze gute nimba atari banga kuri ico oye no je bazi n'ubu niwambye ati elanda tumizoze muri HangOut yindi umfasha no gufilma je ndano hose je hose nawe ari muri Empire namba rebo zose tumaze kwa nabose so je nta na hamwe kabisa turangize ikiyago cacu ugere wa mujone ashaka kwinspire bije kwa John Elarts arafise ya talent yigamitse muhira swat mukanyosha swat mukamenye cyangwa mu yandi masite mugabo agatinya guhaguruka for the first time kuja kwitanga gukora kino kintu nica ikintu umubwira niza hustles woba waraciyemwo utifuza kandi gucamwo nica ikintu bifuza guhindura mu isana mu y'umuziki w'ikirundi twitege project izaye zive kwa John Elarts kugira ibintu bigende neza so ndanagushimira uko umbajije gucyo kuko nk'umujene wose ariko turaza kuko nka je natanguye ntashobora kwigurira ikirato ivuna shine blaze Instagram ya kurati yaho nakuze ntazi kwambara ikirato abavye baragira ntazi kwambara ibirato kabisa bose bava mu rubuga abavye ashobora kugura ikirato ugatakaza kimwe ugasigarana ikindi mama ebo ibiki mbe kwambara ikirato cugaye gucaye nkaho kubireho yashikaga bonane nowe nibayivu akura musi kuba nshaka kwigurira ikirato nkagura telefone nshaka gukora akazi kanje norohewe nivyo gushima so umujene wese ngira novuga ko atinya gutangura ijya dream yo yabaratanguye kuyumva ko nkaje nashaka gukora video kuva kera kuba nagenda nkaba film hari bisinzi ko bizeyo ibintu byo kuja kuraba film mu gatoboro gucaye wabuza amahera kwinjira muri salle dia sambare descend turagenze kuraba mu gatoboro guca bon nkabona filme yose ariko utari alaise kabisa bon naraba inspiré nkavuga ati ndashaka umunsi nanje kuzokora ibintu nk'ibi tatangura video kebuke foto video foto gushikana no munsi so umuntu wese afise ijya heve yiwe ntatinye kwimplika nyina atangure bushasha tangura ijya kwa ya mbere ibindi mani izobikora yes kumva nk'ubuwe kuba nanje ishobora kwibeshaho nafasha n'abandi deje ko ndafise na team nini wayibonye abafotora deje aho bya atashe abafise ubugari bwiwe umuririmbyi dukoranye nawe naronka concert bigamira neza so utanguye ugakora ijya projet warateguye ukabesha abantu bakaronka inoti kubera wewe bari byiza cyane urumva bavyuke batangure batangure ko nagisenze ko nzogerana ufise dream yo guhindura isanamu y'umuziki wacu ko turabitanguye deja niyo gahunda dufise kuko ubu yarabatwandika akatubwira ati wow tuno munsi turaronka ama views kubera wewe turafise feedback ziva ku bandi baririmbyi bari hanze turonka amakora bamwe kubera wewe washizemo kuboko kindi yaza yuko tuzobandaniriza aho nyene kabisa kugira dushobore guteza umuziki wacu na support uba wifuza y'umuntu ashaka gushikira mu bikorwa cawe swat kuri materiel bro twambie tugire byose nawe no musovuga ati chukwata 2 millions uza light chukua 5 millions uza microphone ya fresh kabisa urumva support urayikeneye nimba we yarabazo gushikira akavuga tujye mu tushaka kumuterera turamafaranga anytime kabisa bro reka ndagushimire cyane naje nagushimiye gose ndibaza ko twageze ibiye bimeze neza hamwe na wewe bituye kwa ni fresh sana ni mifura ju bana usinzi yari kunayindire cyane kubera kabisa mugabo no munsi mana yabikoze turahuye kandi nagushimire nakubona waje ukamfasha mu kazi cyane gose ibintu menyereye umuntu ashaka kuza gukeneye mimi nawe ni hivi lazima tupambane aya mahero hayi timu ya fokera ndaja muri list John Elarts mission sogira HangOut irangire neza sinzi ko uzikurikirana kenshi ama HangOut yose dora kuri kamera yari sivyo ijya kamera iri hari yange sivyo tumaze kwiraba ko canke straight cyo tugira guca tunakwenda hivi hivi John hivi like this cyo tukubita gatatu pop cyo tuvuga HangOut start again turagi moya 2 3 pop HangOut tunakuja hapa katikati tunapiga hivi pop HangOut tunamalizia sinema kule blaza tunapiga pop HangOut tunaileta the Hall of 5 respect